ariko shadiko je ngera mwijuru nzoca kubaza yo ibintu je n'ibimana izotanga ibibazo je nzoca kubaza ikibazo ni umubaza bari abana bose yongeye kuvyara ko yo bavyaranye n'ujya mugore nyene uri yari yamwifurije urupfu ndamubaza ubujya navyihanganiye ako kantu bibiliya ntiyakatubwiye usanga ararongoye uwundi yo ntavyo nzi kuko binaboneka ko uriya mugore yari karasaza tuzobimenye tugezeyo bibaye ngombwa yuko abantu babiri bubakanye bacana inyuma umva bigashika nubwo ari bibi bose oya bibaye ngombwa ko bacana inyuma umwe muri couple arenga ibigo ninde yotuma abikora hagati y'umugore n'umugabo aho byo biremereye cyane kenshi nka twebwe abamama aho biremereye cyane gose ni mu gihe umugore ari wacinye mu mugabo ariko abagabo niho naho muza ati mbabarira nyene uravyumva nyene twe turi bavyemero kenshi turashavura mugabo mwisho tugafukafuka hari n'abahinga bavuga yuko akenshi ugucibwa inyuma kw'abagore biterwa n'amakosa yabo harimwo gutanga makeya nabi harimo kutamenya ibyo umugabo akeneye harimo kutaryohereza umugabo by'uburyo bwose ugasanga kimwe yabuze mu rugo agiye kukirondera hanze impamvu ama divorce aba umva impamvu ama divorce kenshi ubu agwiriye cyane ndavuga ku giti canje abenshi abakobwa n'abagore n'abasore bafise mu ruhara ati gute kera umukobwa n'umuhungu bakora etat civile bagaca batera bagenda ariko ubu umukobwa ava kugira etat civile agaca ataha iwabo yitwa umugore atashe mu nzu kwa se na nyina This is Flash TV. We shine to progress. Hello once again, twizere yuko mumeze neza natwe ibintu ni neza ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenga ni muri kakazi kacu ka buri munsi tubazanira abana biri nabariya bakatuyagira tukarushiriza kwiga no gutahura tumenya byinshi bifatiye n'ubundi kubumenyi ijwi mwumva ni ry'umungu wanyu ndikuriye Leonce the son of God Dr. Walope aka Diko nicaranye na Irerita Zoe umwe mu basore bari kwarakora amateka mu gisagara ca Bujumbura aguhereza amayimaje tubona kandi hantu na hamwe novuga yuko twagiriye ubuntu no munsi kabisa twatewe iteka twagendewe twakira umushitsi sinzi nimba hava yivuga cyangwa ndakuvugira byose birashoboka yego uraza kwivugura umuntu akuze ariko tubanze tubahe kaze na karibu kuri Fresh TV 257 murakoze cyane akazina nitwa koko kezimana yego tumumama mama w'abana batatu n'umugabo umwe ako kantu k'umugabo umwe ushize kandi nta n'uwundi shaka nuyo nyene ese ako kantu kubera iki hari abantu uzabumva ngo urumva ngo ndi umupapa cyane cyane nko mu magirize ugiye gusenga ngo abana batanu ngo n'umugore nguyu ngumwe birashoboka umuntu akagira benshi we nta bintu hora wumva ngo bya deuxième bureau hari abantu barenza ko ariko twigwe nyene tuba twumva tutorenzako niyo mpamvu ugashize cyangwa arimo gutangira ati nimba hari n'undi muntu yari yipfuza icyo kintu haze kuko urabona ko ubu ndacari muto naco mbaye hogira umuntu yava yibarisha utuntu ariko akarere karafasha iracarimo kabisa umuntu yava nakwibesha akakibaza yuko uri nkumi oya reka akarere karamaze gufatwa nuraberewe kabisa mama je umuntu rero yakoze ibintu by'amateka birangora kubandanya ntabivuga urakoze cyane icyubahiro kibi cy'Imana kabisa so nibaza yuko yabibwiye ni koko kezimana niryo zina akoresha ry'akazi ni ufise ibintu byinshi rero ukora biraza kungora gusigurira abantu ariko jewe ivyo nzi nuko ukora amateatre ukanayandika mu buryo butandukanye ni umuririmbyi wa gospel ni entrepreneur Faransa sinzi ko ari irarene wakize gusomba nini la femme entrepreneur cyane entrepreneur ubwo nuko nyine wacumvise ariko kandi ukaba numwe mu bantu novuga sinzi nimba no kwita umujama w'abakundana sinzi nimba no kwita umugenzi w'amakouple ari naco hanini nifuza kuza kuganira kuno munsi ariko kandi umugenzi w'amakouple n'umusuza kubaka menshi ngo yaheza sambu ntumbare oya zisubirane isubirane
ariko rero nk'umuntu of course nubwo turabivuga baraza kugenda babimenya turinze tuvuga kuri umuririmbyi wa gospel uri umwe mu bantu bamenye Imana. Nkundire dutangure twishira mu biganza by'Imana kugira ikiganiro cyacu kiza kugenda neza. Murakoze cyane dusenge. Mana yacu turagushimiye uri umuremyi w'ijuru n'isi turavyemera waremye isi n'ibiyuzuye atakuboko k'umwana w'umuntu kurimwo turagushimiye wa Mana we tugeze amasaha dushinga izina ryawe none papa wo mu ijuru turagomba kukwiragiza turagomba kukwereka ibikorwa byose tugiyemwo turakweretse ikiganiro tugiye kuganira ntabe ari twebwe abari wewe ufashe cameraman ufashe nanje ubwanje ufashe na diko uhoraho ukuboko kwawe kumwe atari kugufi ngo kunanirwe no gukiza canke atari kugufi ngo kunanirwe no gutabara turakugomba muri kano kanya abazokira aba bose mwami baze bumve mwinyigisho bize bibakure mu kibanza kimwe bibashire mu kindi rero tuguhaye kaze na karibu ntabari twebwe amashimi impundi cyubahiro ibi vyawe ubu nibihe byose ni mizina ryawe gera Yesu dusabye twizeye amen. Kabisa murakoze cyane unanje mise numva amavuta yiyongereye. Amen. Ikiganiro ndigumva kigiye kugenda neza. Amen. So mu bintu byinshi navuze gukora nifuza ko tuhagarara kuri bibiri ibindi kumbe tuzobivuga n'ikindi kuko wamaze kuba umuntu wacu nifuza ko tuvugana ku ruhande rwo kuririmba n'uruhande rw'akantu twavuze ngo umugenzi w'amakope ku bijanye n'indirimbo bimeze gute muri ino minsi. Ku bijanye n'indirimbo ndashima Imana cyane aho datagejeje akora nta kwidoga yatanguje umurimo iriko irawushigikira vuba cyane ndafite bishasha yego ni bishasha ariko hari ibindi bintu wari umaze gukora shaka kutangire wibutsa abantu indirimbo zawe waragiye uko ugeze ku ndirimbo zingaho ngeze kuri video gira gatatu yego buri gihe usohora audio na video nkunda ko bigira rimwe ama audio arahari menshi umugabo nkunda ko bigenda bijanye audio video yego naratanguye ndakora indirimbo ya mbere yitwa Ego Mwami Yesu yari indirimbo y'intahe hama mu nyuma ndakora Imana y'umunsi umwe oya iyo ndirimbo nawe urabizi ko yego yatitre iri philosophy ivuga ngo Imana y'umunsi umwe oya yego ni kwivuga hama urende uko ndakora iyindi ivuga ngo birakenewe ko ndayikubwira yego nimba ahubwo kuri wewe ata kibazo byota nta kibazo abantu baramenya na titre yayo ko tuza gupininga na link ya YouTube abantu batangira bagufollowing. Murakoze cyane iyi ni indirimbo ndiko twakoze hasigaye ko ija ku mugaragaro ni indirimbo ivuga ngo Yesu ngwino hindure yego kabisa ni ikintu novuga yuko urumva yuko urazigenze zitatu tugiye ko iyo yuvuze ngwino hindure niyigira isoko yego Yesu ngwino hindure kubera ko umuntu ariko arakumva hari ukuntu umenga uririmba ku buzima cyane buza gufata muri societe gose uri inspire na societe cyane cyangwa urasoma muri Bible uko bigenda ndasenga d'abord ndasenga hama nkasoma ijambo hanyuma hajya keshi indirimbo ifatira ku bihe ukaraba kuko nawe ubwawe wiravye hari ibintu wobwira Yesu akaza agahindura mu kazi Yesu akaza agahindura mu bujene bwawe akaza agahindura kwa cameraman akaza agahindura cameraman ashaka kumuduga n'umugore narondera ubitanga nta ngorane yego abanzarondera Imana kugira bironka kuko hajya ngo nyene mbugitano wifise ikirindi rero kugira ngo byose bironke maze uko no kwa Yesu hari abaza bashaka imikate hakaza n'abaza bashaka gukira hakaza n'abaza barondera agakiza none nawe muri byose ushaka iki jewe ubajije jewe cyangwa ubaje abadukuri twese basi navuze icyo cameraman ashaka ibyo shaka ni byinshi nangiye kubidondagura sinobiyaza umva reko nawe ushaka ko hari ibyo aza guhindura birahari byose birahari cyane nanje nuko ubwo rero turindire twihanganye kugira ngo Yesu azaduhindurire ibintu twarabimusabye nawe ntiwabibonye ko bari bamutumiye mu bugeni kana mu bugarire bamutumiye baca batangura rero abari bahari bavuga ati ni inzoga zaheze ibinyobwa byakamye je nivuga ko zari inzoga kuko
warabonye nyene Bibiliya mengani navyivuga bavuga yuko ibinyobwa nyene ibintu byo kunywa ngo byari byaheze ngo imibindi yose yari yumye hanyuma ngo ashitse hanyuma Mariya ngo acaramubwira ati rero acarabwira bari bahari tuyu muntu cyaza kubabwira cyose muri bugikore amaze kubona inzoga zaheze yaravuze ubwa mbere ngo igihe canje nikiragera igihe cyo gukora cyo ngo nikiragera ariko amaze kuhashika gusa ngo baca barateragura intango zose barazizana bararundanya baratereka hanze hanyuma ngo acavuga ngo nimuzishiremwo amazi bamaze gushiramwo amazi aca arafata ya mazi acahindura imvinyu baca baranywa ariko bari bafise kwizera kabisa cyane uko kwegeranya imibindi ugatereka gaho utazi ikintu kiza kujamwo erega mu kwizera ufata ibitariho nk'ibiriho ariko ivyo bitangaza kubera ko no munsi bitakiba nta bitangaza byinshi nkibona reka uko Yesu yakora kera diko n'ubu barakora ari ku kazi ariko ivyo bitangaza ntavyo tubona birahari ibintu urazi nk'ibintu bariko barafatira ibintu by'amamanu dusoma kera byakoroka muri Bibiliya ku bintu byo kugendera ku mazi ivyo by'inkono uriko uravuga bagiye babona zuzuye ubu Yesu arabicisha ahandi ariko biracamwo tu baciye batangura rero baravugana ba bantu bari bahari uze gusoma Yohana ni 2:2 haravuga ngo baciye batangura rero kuvugana ati uyu muntu kuva yagashika ngaha ati batanguye baduha ibiryoshe nabugingo nubu bahora bahengera twanyoye bagaca batangura kuduha ibibishe bivuga ngo Yesu atanga ibisosa no kuvuga bararyohewe uhereye ibindi kiyagenda imbakara kavino imbarege iki cari umva byaje bisosa uhereye kare rero bagumye banywa bivuga ngo rero Yesu hageze atanga ibiryoshe kandi hageze ibintu birahinduka ziko mbona hari ikintu nibagiye no kuvuga ushobora kuba uri n'umuvugabutumwa zakweri numva yuko uba ubuvuze kandi abantu gasiga bose kandi ukuvuga ageze kumborerwa irarivuye mu kabari uwo munsi Yesu ageze kumusambanya ararabihevye nawe waramubonye yo cyane n'umugabo mwiza utazohava mutuma bamwe banyabo bafuha arabona musanga biyitirira Yesu nka mugabo nkumwe n'ibyo bafata n'abakobwa ngo baba barakuze cyane bataraza gushinga izabo ugasanga basigaye bafise ivuga ivuga ngo Yesu niwe mugabo wanje Yesu n'umugabo w'abantu benshi ariko nyene abamwiyitirira n'ivyabo ariko uko biri kose cambo ca Paulo uko bomuvuga kose Yesu ikiza nuko avugwa kandi ikiza nuko twebwe tuzi abamumenye tuzi ko akora turazi ko akora kandi nta nahantu agenda kugwana ngo aneshwe kabisa so reka tuharenge nibaza abantu byumvise n'indirimbo bazumvise of course umaze gukora navuze yuko link twayipininze bayirabe bagende babe bararaye ibikorwa byawe mukurindira ko n'ikindi gisohoka nabonye na shooting muyirembeje yego dukeya ndabona ukuntu bari bambaye wambitse abantu babirimo izo bari ibintu by'ubuki kabisa tubirindire twihanganye so tuje rero kuri gwa ruhande rego nivuze ko tunatebako ariko ndabashaka kubanza kumenya ibintu byo guhanura abantu ingo n'imiryango ibintu by'urukundo niki wabyinjiyemo gute bo ibintu byo guhanura abantu uko nanje Yesu yamanuye mbona biraciyemo rero ndifuza ko nanje no babwira ko Yesu yambariyeko hama nabo bakaraba ko bagatora ibikenewe byo babona ko bidakenewe bakabyihorera kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamwo ndavyibuka hari ijambo riri muri menga riri muri hagati ya menga ni kwa Yobu 34 umurongo wa 4 navuga ngo nimwihitiremo igitunganye ebwe nyene ubwanyu aba ari cyo muhitiramo yego ukuvuga ngo rero no muri byo by'ingo n'imiryango umwe wese afite uburenganzira bwo guhitamwo neza cyangwa hitamwo nabi bivuze yuko nk'ubu nka couple ibayeho nabi nk'akarorero ugasanga urukundo rwaranse n'ibintu byo kuryagagura no warayonze nk'isabuni ruyonga umwe muri bo bivuze yuko aba bifisemo uruhara hari igihe bishika ugasanga abifisemo uruhara kubera ko burya ku isi diko hari ibintu nama nkunda kuraba ibibazo kenshi canke hari ibigeragezo by'uburyo butatu hari ikigeragezo ca mbere ikigeragezo ca mbere kunda kudutera kenshi gipfa kuri shetani
icyo naciye umuntu ahagaze neza mu mana icyo kigeragezo kirasohoka hagaca haba rero n'ikigeragezo kandi icyo kigeragezo cya mbere iyo kije kivuye kuri shetani umunzani ugipima uva ku mana ikigeragezo kije kivuye kuri shetani umunzani ugipima uva ku mana kubera ko imana yavuze ngo nta kizoba ntakizi bivuga ngo imana izi byose rero icyo kigeragezo iyo usenga icyo kigeragezo kiragenda icyo ni icya mbere hagaca haba n'icya kabiri icyo nacyo kiva ku bantu cyangwa kikava ku bintu ku bantu cyangwa ibintu icyo nacyo iyo usenga cyangwa uri mu ntege nke ukagira abagusapotinga mu buryo bw'amasengesho bagufasha cyakigeragezo kandi nyine kirasohoka icyo ni icya kangahe kabiri hagaca haba rero n'ikindi kigira gatatu icyo rero ni finale icyo nacyo icyo ntikiva ku mana ntikiva no kuri shetani ntikiva no kuri ba bantu ntikiva ku bintu ntikiva ku bantu ntikiva no kuri shetani kandi ntikiva no kuri ba bandi bose icyo nacyo kizana na hehe kizana na kuri wowe ubwawe cyangwa kuri jewe ubwanje icyo nacyo kubera ko atawundi muntu n'umwe akizi nta pasiteri akizi nta shehe nta mugenzi nta mugore nta mugabo akizi ni wowe ubwawe ukizi icyo kigeragezo rero kubera ko aba ari wowe uzi itariki ikinjiriyeko ubwirizwa kumenya n'itariki yo gusohoka wowe nyine ubwawe wowe nyine ubwawe ega muba muzinanye urazi rero ahantu ariko wahava utahuriza n'abantu benshi uzi ko abantu hafi bose bazi yuko ibigeragezo biva kuri shetani oya reka hari igihe shetani tumubeshere none nk'akarorero nk'icyo kigeragezo uherejeho ciwawe wenyine ubwawe ntabwo ari ikintu nibaza ko ibigeragezo cyangwa intambara z'umuntu zifatiye mu mutima nimba tubihurizaho none uwo mutima watewe n'ako kandi kantu kabi ntabwo ntiwemera yuko ari imbaraga cyangwa impwemu mbi ziba zivuye kwa shetani namaze kukubwira ikigeragezo kivuye kwa shetani k'umuzana ugipima uva ku mana akarorero kwa Yobu ubona ko inama yabaye mu ijuru havugira ngo ati raburiya muntu ingene akubaha n'ibikindi byose avuga ati imana yarambwiye ati hera muhungu wanje ingene angororokera umuhungu wanje Yobu shetani amubwiye ati banza umumenda mugosore araza aramugosora yaratwaye byose kugeza ubwo n'umugore yikwereye n'umugore yikwereye aramubwiye ati tuga imana yebupfa tumupfa ariko shadiko je ningera mu ijuru nzoja kubaza Yobu ibintu je niba imana izotanga ibibazo je nzoja kubaza ikibazo uwo mubaza iki nekaye kabazo k'amakenga mbate wani je mpuye nayo kabisa no mubaza no mubaza bari abana bose yongeye kuvyara ko yo bavyaranye n'ujya mugore nyene muri yari yamwifurije urupfu ndamubaza ubujya navyihanganiye ako kantu bibiliya ntiyakatubwiye usanga ararongoye uwundi yo ntavyo nzi ko binaboneka ko uriya mugore yari karasaza tuzobimenye tugezeyo biboneka ko yoba yarashaje agacirongerera indi nkumi kamuvyarira bariya abantu bose ibaze kubera bimenga bavuga yuko yabishumbushijwe ibihitangabo kenshi n'abana nka batatu yese avyara 9 rero nzobibaza kabisa so aho rero mbose no ngo tuharenge ko twaranabyinjemo of course ariko bafise ibibazo rero byinshi nibaza nivyo abantu muri society bagenda bibaza nkavuga ati umunsi naronsa abantu babizi nyene vyanyavyo nzobibaza muri bwa buzima nyene novuga bwabubakanye ko ningo nivuza ko tuyaga ko cyane canke amakouple muri rusangi kino kintu nubwo kitaboneka neza kiguma ari kibi bibaye ngombwa yuko abantu babiri bubakanye bacana inyuma umva bigashika nubwo ari bibi bose oya bibaye ngombwa ko bacana inyuma umwe muri couple arenga ibigo ninde yotuma abikora hagati y'umugore n'umugabo mbo icyo kibazo kiragoye kandi kirimo byinshi mugabo ntawe umenya byose ariko ndavuga ibyo niyo mvamo ni ukuvuga ngo muri abo bantu babiri umwe acinye mu wundi uravuze uti wogenda yobande uwo bisa uwundi bibaye ngombwa ko hagenda mu bibaye ngombwa hogenda wateje intambara kuko ubundi tutarinze kuja muri mpemu cyane uwo rukarisha gomumwa yes ni ukuvuga ngo wateje ikibazo yokita akagenda hanyuma wa wundi asigaye nawe agaca yibaza impamvu wa wundi yagiye hama yamara gutora umuti wa cya kibazo
iyo bagarutse agarutse ntivyongera gusambuka oya ariko rero urazi uzi uburyo umaze kumenya umuzi wateye ingorane urawuranduka uca ariko numva ntabaye convince gute se uwo muntu yatanguye guteza ikibazo oya urazi basi ikintu nshaka kumenya no kuvuga ngo hagati y'umugore n'umugabo basi reka dufatire ku ngaruka dufatiye ku ngaruka zishobora kuba muri societe muri rusange iyo icyo kintu kimaze kuba nihe zoba ziremereye cyane hagati y'umugore n'umugabo aho byo biremereye cyane kenshi nka twebwe abamama aho biremereye cyane gose ni mu gihe umugore ari waciye inyuma umugabo ariko abagabo niho naho muza ati mbabarira nyine uravyumva nyine twe turi bavyemero kenshi turashavura mugabo umwisho tugafukafuka ariko iyo bibaye ku mugabo abagabo kenshi n'abana beza kenshi barigarura vuba kuvuga nimba nabikuri kivuga ati nubwo ari bibi umugabo niwe utuma arenga ibigoha ku mugore akora ico kintu ego ariko byose ni bibi byose ni bibi nyene nanabi byose ni bibi ariko ikintu nyamukuru dufatiye nko ku bantu bamenye Imana ku bantu bamenye Kristo Yesu barakwiye kuja hamwe babantu nyene hamwe nyene babe cya kibazo mva ko ari cya babiri ni deba ya babiri barakwiye kuja hano hamwe bavuga ati jewe nakoze aya makosa none ni giki cyabitumye ubundi akamaza ati ni giki cyabitumye ni kuki wakoze ibi akamubwira impamvu yabikoze niba yamubeshe niba mubwiza ukuri conclusion igaherera mu gusaba imbabazi kuko Yesu n'umwizigirwa tugizwe n'imbabazi zayo rero bakwiye kuca baja hamwe bakaraba imvo yatumye agenda kuko urumva nta kaburimbo hari impamvu aba yagiye hamiyo mpamvu iramutse ari nk'ingeso ingeso mbi urayimukuramwo porepore umuntu mwamira ivyamwa vyiza uraraba kimwe cyatumye agenda ukagikemura ukagikura mu nzira hama vyongera ukamubwira ati none ubu naho bagiye gute kandi cyabituma naragikemuye hari n'abahinga bavuga yuko akenshi ugucibwa inyuma kw'abagore biterwa n'amakosa yabo harimwo utanga makeya nabi harimo kutamenya ibyo umugabo akeneye harimo kutaryohereza umugabo by'uburyo bwose ugasanga kimwe yabuze mu rugo agiye kukirondera hanze erega cyo kimeze gute nivyo birimwo ivyo nca ndabishira muri kamenyeri ico yamenye ko iyo umuntu icyo umuntu wamumenyereje atakirose acaca kukirondera mu gihe adafite umutima wo kwihangana acaca kukirondera ariko ashobora kuba yanabimenyerereye ahandi atari iwawe oya urumva ko amakosa nayo uwo mugabo mu gihe aba yarinze guhitamo akazana wa wundi akamushyira mu nzu nuko yabonye ko hari icyo arusha wa wundi ari hanze cyo gituma etat civil ari y'umwe atari iya babiri etat civil ni iya babiri si iya batatu etat civil ni umugabo n'umugore umugabo asinyira umugore umugore agasinyira umugabo kabisa rero uriya ari hanze avugira inyuma ariko uw'indani aba ahari rero uwari indani akwiye gupambana kugira ngo wa mugabo wiwe cyangwa umugabo agapambana kugira ngo wa mugore wiwe yoye kwangaza umutima kutagira ikimazi kuko hajya umusirikare iyo abansi bateye umusirikare w'igihugu agategwa n'abo twokwita ngo abaroberi agasanga umuntu wese avuye hanze y'igihugu cyangwa avuye hanze y'igihugu ugasanga nk'abansi bateye ikambi abasoda basamaye umwasi yamaze kukwinjirana kumusohora ntibyoroshe ariko akiri hanze kurinda imbibe biroroshe bivuga ngo rero uwo bari mu rugo akwiye gupambana kugira ngo umwe ari hanze ntamurusha imbaraga ese kumenga urugo ni intambara hari ukuntu nka twebwe tukiri bato cyangwa kera tukiri ko turaruka iyo tubonye nk'abantu bubakanye twabona menga ni paradizo numva ukabona menga ni ibintu by'uburyohe gusa nibaza ko rero hava n'abigenda usanga abana bakina umwe ari papa undi ari mama kuko babona ibintu biryoshye uko umuntu agenda akura ubwo nasanze uko imyaka igenda iriterera hari ukuntu tugenda menga biratinyetse ukuntu ariko kandi wayaga n'abantu bamaze kubigeramwo bakavuga ati burya rero urugo si ugukina ko menga urugo nta n'uburyohe bw'ikirenga buri ahubwo intambara nizo nyinshi oya mu rugo hari amahoro kandi urugo bivana n'ukuntu rufata bivana n'umuenjeniyeri agubatse ni ukuvuga ngo rero urugo ni kibira winjiramwo
winjiriye mu Mana usohokera muri Yesu. winjiriye Mu Mana usohokera muri Yesu. Muri Winjiriye ico muri kibanza, Yesu usohokera mu Mana. Aho ni mu gihe ukijijwe. Ah. Mu gihe udakijijwe naho winjirira kwa shetani ugasohokera mu badayimoni. ako kantu ko nagatahu Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe jambo ry'Imana rirambwira ngo uyo wari atari we yubaka ingo abo kubaka bakubakira ubusa. Iyo rero uzi ko ari Yesu akubakiye akiya Mungu urugo rwawe rubaha amahoro ni paradizo. Umva n'inyabu zo mu nzu usanga zikijijwe. N'imbeba zo mu nzu zirakizwa bitewe n'iki n'ukuntu nyene usanga biba bimeze. hanyuma bigenda gute rero usange mbere urugo rw'abantu bakijijwe na divorce irabaye barananiranye mbere urugo abapagani bagasazana n'imfi zikaza bameze neza aho naho biba byagenze gute erega hari ukuntu ibintu bigoye je cyane ndavuga ku bintu by'Imana kenshi uyu umuntu ari uw'Imana by'ukuri nega ko usanga ingo zisambuka canke bigashika nyene bigapararangana kubera intumbero y'Imana nta uyimenya ugasanga birase bitewe n'intumbero y'Imana ibona nyene imbere urazi ko nahise umwana w'Imana yahunze hamwe Imana yoba yahuje abantu bakagira mariage se n'umugambi uko bazohava bayisambuka wamenya gute ko ingo zose ziva ku Mana? I have one question. bivuze yuko hari abantu bapfa kubakana uko n'Imana atamugambi w'Imana. Yego hari abantu bubakana uko n'Imana batayibajije Yesu batamubajije inamutima mweranda batamubajije ari bamwe muyera none wumva bice bigenda gute? Ariko se basokuru n'amadini ataraza ivyo bintu barabibaza ariko nyene nabo nyene barahukana ariko ndiko ndavuga bamwe basazanye hamwe ubona yuko bagatandukanywa n'urupfu kabisa bamwe bavuga tuzompamba ndaguhamba erega hajya ivyo umuntu yizeye niko kuri bari bafite ukuntu kwabo bizera rero abo bantu rero hari gihe bashavuga ati nukuri twe tuzobaho neza tuzobaho nta ngorane wasanga bimwe bizeye sukuri bageze mu rugo batanguye gupambana nyene umwe ikimamiro uwundi frusheti uwundi makofa kaya makofe so uravye rero byose ndiko ndabiteranya bisa nuko no munsi ugwaruka utacizerera mu rukundo cyane bisa nuko uravye abantu bageze mu bigero no kubaka hari ukuntu bariko baratinya ikintu cyitwa mariage byoba biva kuki nimba mwemera ko bihari umuti wobo wa ubwa mbere watanguye kumbwira ngo ama divorce yabaye menshi impamvu ama divorce aba cewe ariko ndavuga ku giti canje uko ndavyumva uko bibona nk'umuhinga cyane impamvu ziba nyinshi d'abord bahukana ku munsi wa mariage niho bahukana kubyo munsi nyine wa mariage kenshi niho bahukanira ni kuvuga ngo kera umukobwa yakora etat civil agaca ataha iwabo agaca ataha uwabo n'umuhungu ariko ubu umukobwa arakora mariage akavuga ngo aragiye gutwarana na naka hanyuma agaca ataha iwabo d'abord yitwa umudivorce kandi ari iwabo yitwa umugore kandi ataha iwabo kandi bagatahuye yitwa umugore ataha iwabo umva impamvu ama divorce kenshi agwiriye cyane ndavuga ku giti canje abenshi abakobwa n'abagore n'abasore bafisemo uruhara ati gute kera umukobwa n'umuhungu bakora etat civil bagaca batera bagenda ariko ubu umukobwa ava kugira etat civil agaca ataha iwabo yitwa umugore atashe mu nzu kwa se na nyina sawa hajya rero mwisi y'impwemu ni divorce niko bimeze yego hajya byasaba bave muri etat civil bacaguma bagenda bave muri etat civil bace bagenda ikindi kintu naco gituma ama divorce agwira ni kamenyere hari ukuntu nyene sinzi ngira nuko twebwe tutarabubu ngira ngo sinzi hari ukuntu abakobwa bubu kamenyere canke abahungu ari kamenyere rero iyo kamenyere irica ugeze mu rugo umugabo kamumenyera cacubahiro ciwe nta kironke akiya Mungu karahera niko bimeze karahera rero ubu nta kubahana ku kihari akubwira ngo nta rukundo rukihari urukundo ruracyahari wewe niba utarufise hari abarufise nguvuga ngo rero bokura kamenyere
nkama ikindi naco igituma barambirwa na mariage vuba bakumva umenga ntiborongora canke abandi ntiborongorwa harya muhonji wa cane ntagura baba barahonjeje ku rukundo umuhonji wa cane ntagura wari ivyo bita ngo ama avance none wumva watanguye guhonja ugera mu nyakabiga ugahonja mu ijabo ugahonja muri vira ugahonja Cibitoke Kamenge Buterere Mutakura ugahonja none wumva kujya munsi wa mariage ni giki gishasha uzobwiye ni giki gishasha none yo bakuzaniye ni giki icyo numva rero nuko boheba solution numva boheba guhonjahonja bakabiheba harya umuhonji wa cane ntagura ntabikubwiye niko bimeze bobiheba hama kamenyere bakayireka hama ikindi naco sinje imanza mu mbabarire abantu benshi muri kino gihe mengana basuma baramaze kumenyera abakobwa benshi hari n'abahungu ariko babikora baramaze kumenyera yuko umuhungu igihe cyose ari mama babagize bapampu babagize bapampu imfashanyo umwanya ikintu cyose ni mama abakobwa benshi niba ntaho nikora naho mubwira ngo kora iki ni benshi badashaka gukora kabisa ikintu cyose amavuta ni patiye mayinite ni patiye amamega ni patiye ikintu cyose ni mama nta kantu bizera ku muhungu byose babizera ku muhungu ariko n'umuhungu nawe akwiye gufashwa akarorero mu minsi ya mariage sinzi kurabibona je sinzi je ndakunda kubibona je mvuga ivyo maze kubona ushobora gusanga ikintu cyose arafata n'impuzu zose yahora yambara imishambaro yose yahora yambara agaca ati wabo ngo agiye umuhungu amuguri kazigabira abatoya biwe n'ababaye ngo aragiye garde-robe ngo upakire ibintu byose upakire akabati upakire ntashobora kwibaza ko nawe uri umuntu ariko vraiment n'abahungu nabo nyine barakeneye imfashanyo kabisa barakeneye imfashanyo ndabavugiye vraiment barakeneye imfashanyo ikintu cyose ni saidi ambwiye ati duhuriye muri ville wereke n'amera ya bisi fisi none vraiment ukiye n'amaguru woba iki genda n'amaguru aze yacafuye amaguru umva cyo gituma ingo za kera zarama kubera barihangana ariko ubunya abantu bose bubu bakeneye byihuta nka probox Ije probox irihuta cyane yes probox irihuta cyane kuva Bujumbura Dar es Salaam ni 1500 km nukuvuga ngo ariko nuze probox ihaguruka uyu munsi eje kabishitse ariko agitros ihagenda imisi 3 canke 2 ariko uzura agitros iri kirapakurura na probox uriko uravuga rero ati bareke kwihuta kandi bamenye yuko n'abahungu nabo bakeneye gufashwa ico gituma kenshi baca barambirwa vuba bareke kwicira inzira bihangane bagire patience bihangane bareke kuguma bahonja nico gituma none wahonjeje kenshi kuri umunsi wa mariage gutwaye iki oya nibaza urazi ikintu cyo guhonjera ukuntu uracumva jewe nibaze umuntu ashobora guhonja kenshi dufite nk'ubu gahonja imicungwe kenshi ariko ubundi munsi ukaba ukeneye kugura nk'indimu ko ndavyumva urumva nyene hari gihe nyene ugura indimu kandi indimu irakanyura wariye umucungwe ntiyoga indimu atagwaye ni sawa tu umva wariye umucungwe ugiye kugura indimu indimu sije kimwe n'umucungwe mu gihe wahonjeje indimu kenshi nawe ugashaka kwimukira ku mucungwe guma ku micungwe ariko mugabo si vyiza eshantio ntigugwa sivyo ikintu kigugwa n'ibijya bintu biba biteretse sinzi ko ntahuye kwanjanye mu bwenge tuje mu bwenge nyene tuveyo tubivuge mu nzira mu mvugo yumvikana kuko abashobora kutabitahura nuko so ni atari umuntu rero yokora iki ni nk'ibihe bintu nka bitatu canke birenga umuntu yofatira ko mu guhitamwo uwo bazubakana kugira kumbure ntazohoye nazangorane zose twariko turavuga mu guhitamwo muzubakana ikintu ca mbere numva nyamukuru kugira ngo woye kugwa mu binogo
nuko woraba uwo muzubakana umuhungu cyangwa umukobwa agomba guhitamwo bazubakana nuko yobanza akaraba ikirere kiganza impwemu iganza ikirere cyo mubi wabo n'uwo bazubakana. Nuko biri spirituel cyane kandi abantu bose ucumengo bahinduye abakitwa. Okay, nta kibazo ndashaka kubizana ni ukuvuga ngo kugira ngo urabo muzubakana ni ukubanza ukaraba impwemu iganza umuryango w'uwo muzubakana bayemo. Akarorero iyo mpwemu rero umuntu ayimenya gute? Iyo mpwemu ayibona gute? Ntitugiye mu vy'impwemu cyane, reka tubirabe. Ushobora kuba ukundanye n'umukobwa, uwo mukobwa iwabo wavuze ko tutari mu by'agakiza cyane ariko ndabirimo bukebuke. Ikibazo gutanga uburorero aha ariko bose bazitora. Ni ukuvuga ngo umukobwa muzubakana hari ukuntu ushaka kuraba eske mbega iwabo n'abantu bakunda kubyarira iwabo, mbega iwabo n'abantu bakunda kwahukana, mbega iwabo n'abantu bakunda kabare, mbega iwabo n'abantu bakunda boîte, iwabo barazingamizwa n'ubukene, iwabo by'ubukene sindabiraba cyane ariko nayo ni mwe ariko ibintu birahenduka. Ni ukuvuga ngo ukabanza ukaraba mbega iwabo bakunda ikirori cyane gusumba ibindi. Mu gihe rero uzanye umukobwa akunda ikirori ukamushikana mu rugo nta kironke umenye ngo azoja kukirondera. Ntiyohinduka kumwe waruvuze akava mu muryango wakunda ibirori ariko wakaza nimba gukunda canke novuga uko mumarana igihe n'indero umuha ugasanga ntakimeze nkuko akunda ibiwabo bameze. Arashobora guhinduka ariko umenye ngo hari icyo bita amarangamutima uko umuntu aba ameze. Kwa kundi umuntu yashavuye ukibona n'ibyo utahura ubona rero no mu rugo nuko nyene cyo bisanga. Aho muri ico gihe rero uwo mukobwa wamaze kubona ibyo byose impwemu iganza umuryango wabo ucimenya ati umukobwa by'ukuri ninamushikana mu rugo tuzubaka canke tuzubaka. Hanyuma tukiri ngaho impwemu yabo ntabwo ishobora kwanka kuba connected n'iyiwanyu kuko nawe nimba turi muri ibyo bintu by'impwemu nawe umuryango uvamwe urumva barindi impwemu ufite. Nawe we najewe ushobora guhura ntizihuze. Ego birashoboka mugahura ntimuhuze. Ego muri ico gihe rero iyo uri umuntu asenga ucuhamagara Yesu na papa wiwe bakagufasha ukamubaza ati mpitiramwo hajya ahantu ndarengana cyangwa se ndengana. Muri ico gihe rero abantu benshi winjira mu ishambo utazi ugaca inkono utazi, sivyo? Rero mu gihe utabajije ni ngombwa uragwayo amahirwe aheza aba kuri bake cyangwa amahirwe akaba ko batoranijwe. Hajya hariho n'abatoranijwe gusumba abandi. Yego kuko hariho abantu barondera amahirwe bakayabura ariko ubundi akayarondera akayaronka. Kwisi hari ab'Imana n'abashetani. Uko bimeze. Kaya kanuro zya ndimo zivuga ngo ntirobanura ku butoni baratubesha. Oya si ku butoni kubera ko mwijuru shetani amaze gushaka kubita kudeta Imana yaravuze ati ubu rero harabayeho inzira zibiri zogira abakuyoboka n'abanyoboka. Ni ukuvuga rero hari abantu bayoboka shetani n'abayoboka Imana. Hari abantu bakubwira ati je nzokora shetani gushika gupfa. Nawe yarahisemwa kabisa. So ico ni kimwe cy'impwemu. Ica kabiri icya kabiri ni ukuraba rero imico n'imigenzo ukaraba umukobwa cyangwa umuhungu ko uwo muzubakana by'ukuri afise imico nk'iyo wifuza usanzwe wifuza wewe ukaraba ko afise karite mu byo ukeneye afise. Aho rero ugaheza ugafata ingingo. Kabiri icya gatatu mu gihe wowe wamaze guhitamo wowe nyine ubwawe ukihitiramo nta kwicuza. Icyo ni icya gatatu. Yego ntiwicuze kuko byose wamaze kubigendura. Kuko wamaze guhitamo ntabe kwicuza. Wamaze kuraba imico n'imigenzo afise ikigeretse ko umukobwa mwiza n'ukuri abereye urugo n'umukobwa aciye bugufi yubaha Imana akunda gusenga akunda gukora ibikorwa. Yego
ubu niwe mukobwa worangira nka musaza wawe uramutse yego nukuri umukobwa asenga umukobwa azi kwinginga imana ni igiki nico nagira nce ndanakubaza ati ese umugore w'akarorero n'umugore ameze gute umugore Aho w'akarorero turi ku mukobwa. ukavuga ati ireri yararongoye neza kabisa yoba afise umugore ameze gute umugore mwiza w'akarorero ni umugore igihe cyose mu rugo ahari hama hari umunezero no mu gihe adahari ibishinga ntaye bikaba bihari umugore aciye bugufi umugore mwiza ni uwubaha imana umugore mwiza si akazuru gusa si agasura oya umugore mwiza ni uwuzi kwitaho ineza y'urugo n'umuryango akubaha imana akagira imico myiza afise agaha kw'abandi umugore aciye bugufi yubaha abagenda n'ibirato n'abagenda n'amaguru ni ukuvuga ngo umugore wo kwifuzwa n'umucyo apana ba bandi muhura akagira mu kirere kabisa uwo ni umugore by'ukuri aba abereye urugo wa wundi ugera ushonje ukumva yo kugaburira yego kabisa kandi umugore aciye bugufi ni mwiza cyane kuko ikintu umaze kubona guca bugufi n'abantu benshi umenga biratugora guca bugufi ntibica umugongo bicira inzira umuntu mu rugendo kandi umugongo bicira inzira umuntu guca bugufi ntibica umugongo bica inzira bicira inzira umuntu mu rugendo ikindi nacyo ku bantu kenshi bakunda guhambara nababwira yuko ukunda guhambara ahambwa kare ariko ukunda gutekereza ateka kenshi amajambo arakomeye waruvuze ngo ukunda guhambara ahambwa kare ariko ukunda gutekereza ateka kenshi guca bugufi ntibica umugongo bicira inzira umuntu mu rugendo kandi ukunda guhambara ahambwa kare ariko ukunda gutekereza ateka kenshi niko nari mvutse kabisa mama wubaka kabisa mama na Ireri ariko ariga cyane so reka duhereze hano hantu wari umunezero kukwakira ariko burya akanya nikabaye nakanini cyane uramutse ufise mutoya wawe akagusaba kumurangira umugabo ufatiye ku gaciro k'umuntu uwo murangira umugabo ameze gute no murangira umugabo yiyumvamo ko ari umugabo asenga kuko harya umuntu asenga atandukanye n'udasenga umugabo azi gufata ingingo umugabo azi ibyagejwe mu rugo umugabo akunda akazi umugabo yiteza imbere agateza imbere n'igihugu kubera niba udakunda igihugu nacyo nyine kiramenya ko utagikunda igihugu kirabizirikana kuko aho udakunda nta mugisha waronkera wari ubizi mbega aho udakunda nta mugisha oya aho udakunda abandi bose baratera imbere ukagumaho hahandi aho udakunda nta mugisha uhabonera kuko naho nyine haba hazi ko uri umwansi waho nari niko ndaciyumvira kuraza akantu ntoye nk'ubu nk'akarorero sinshobora kuza kudandaza nk'amavuta numva ntari ndabyiyumvamwo ariko nkasha asanga umugisha wanje niwe ntibishoboka ibana nkumva nk'ibintu bijanye n'udandaza rw'amavuta ntabyo niyumvamo na gato ariko once ndabigerageje ukacubona ndatereye imbere aho kenshi biba biri mu mpano zawe naho ubu byanga ni kwa kundi umuntu aba afite impano nk'uku nka jewe sininzi ko nzoririmba gusa numva ko bindyohera sinumva ko ari ibyo kandi sinumva ko nobikora numva kuririmba ari bya mama numva kuririmba ari by'abandi kuko nakuze mbona mama wanje nk'umuhamagaro uba ufise utabizi ariko ukaguma wamuhamagaro mu gihe wemereye umuhamagaro uguhamagarira mu byo udashaka akarorero nari ntanze kishurana nako hari igihe umuhamagaro uguhamagara ngo ukore iki ariko nawe ukumva umuhamagaro ukumva umenga ntiwona witaba bikaba ngombwa rero ko wumvishwa n'umugere nk'imoto ni ukuvuga ngo umuhamagaro kenshi hari igihe ugusunika mu kintu bakubwira ati genda ukora iki genda ukora iki byokunda ariko nawe ukumva umenga wo kwikatira uje kwikorera ibindi ariko rero iyo ugombye kwicira inzira bitari mu muhamagaro kenshi ntibikunda umuhamagaro kenshi muragwana
hari igihe rero wanka kwitaba umuhamagaro bikaba ngombwa ko wumvishwa n'umugere nk'imoto. Tugiye kuri uwo musore rero ni ukuvuga ngo uwo musore azi icyo ajejwe mu rugo akamenya icyari n'icyo ashoboye, uwo numva norangira uwo muntu. Umugabo azi gufata ingingo, umugabo azi gukora akazi, kubera mu urugo rukeneye ibintu byinshi ntibisaba kuyayata. Ibintu by'udukeya, ibintu byo gukinisha umugore n'iki, ibyo nta kinini bivutse. Kuko umaze kukubwira ngo azi neza gukora ibyo ajejwe, umva ko harimo byinshi. Harimo gutanga keya, harimo gukunda umugore wawe, harimo gukunda nabo mu rugo rwawe, ego. Ariko ukabaha wibukana wa wundi yamuguha Imana. Kuko erega ndiko muri kino gihe abantu bajya iby'Imana bakajya n'ibyabo, bajya imitahe n'inyungu. Hajya ngo ejo nzoronka ibindi, ariko siko bikwiye kumera. Siko bikwiye kumera, ahubwo umuntu urakwiye kumenya mbega ivyo mfise byavuye he. Umutahe ni jewe, inyungu ni Kristo. Umutahe ni jewe, inyungu ni za Yesu. Ukwiye kubifata uko. Ariko ukajya ibyawe, ukajya n'ivy'Imana, none umugisha witeze. So tubashimire, mwakoze kuza. Murakoze cyane namwe. Umunezero kubana namwe, nizera yuko abantu babikunze. Make your comment koko mushaka tumugarukane neje yongera kore nta kibazo. Ariko kandi umuntu arabe n'indirimbo ziwe aririmba neza. By the way, mu mama mwiza nibaze ko muba mwana mukunze. Mama mwiza imbere n'inyuma. Barikiwe sana. Yego. Turabakunda cyane, mwakoze cyane kutwiyumvira ko mukaduhitamo kugira ngo tuze tuganire ibya Yesu, tuganire n'ibindi nukuri mwakoze cyane. Imana ibahezagire. Cameraman ubarikiwe sana. Amen. Ndiko ubarikiwe sana. Asante sana. Yego, namwe mwese mudukurikiye, Yesu abacunge. Shalom shalom. This is Flash TV. We shine to progress.